ico naciye nongerako reka mvuge nico wewe sinzi ko wari uhari igihe navuze nti mbega none nivyo kuko biragoye hajya harimo ambasaderi Nyamitwe akabamwe ambasaderi Terence kuvuga ngo baha ijambo abantu bagize bashize ko mamanda hajya ntugire burya buca babakura ivyo no kubimenya kandi nabo mugerageze kubatahura mugabo je navuze ijambo nti none ko mbona ngaha mwase ko bavuga ndabumva mwebwe kubaha ijambo ariko mamanda birumvika ntimugabo none bigenda gute ngo muhurire Geneve ko nama ndabibona nanje mpora njayo nkabona muri ishura n'amajambo mugabo ngaha ntimuvugane nico kibazo nabajije urumva rero hari igihe natwebwe rimwe na rimwe twivuguruza ndabaha kandi karo gasanzwe ntuze je ndibuka ko kuri BBC Ministre wa Justice Kanyana mengo ni Laurentine Kanyana na Arumeri Niyongere je ndazi ko bigeze kugira ikiganiro muri Ministre wa Justice unde kandi ari komandadari rero hari igihe natwebwe defwa twivuguruza ugaca usanga ibintu bamwe n'abandi bagira bariko barivuguruza rero jewe ico nagomba kuvuga yuko twese twogerageza hari nige bahora bambwira ngo urumva ngo abantu bari hanze bavuga nabi ngo nti none tuvugisha ukuri jewe nshitse komandadari ugomba ndagukomera amashi ugomba ndakuvuge ndakuririmba ivyo ntibishoboka c'est impossible urumva igihe twinjira mu Sweden guciyemo ndakubaza akabazo CDFDD ko mu myaka ikigwana hariho amaradiyo yugawe abajournaliste bamwe bagafungwa kubera bagiye kubaraba mu ishamba bariko bari mu ishamba et pourtant bobo bagirizwa ibisumba mandadare encore fantaisiste ko izi manda zo muri 2015 zimaze imyaka 18 n'igihugu na kimwe kizikurikiza ariko bobo cyari bizwi ko bateye iteza bakica abantu ibuta bakica abantu bakajibugendana bakica abantu ariko dicabuje yuko hari abamenyesha makuru babasanga mu ishamba bakabaha ijambo mbe dukubizira bakabizira none byogenda gute ko abo bantu nyine aribo bagaruka uno munsi no ku kibuga bataganza internet bakavuga yuko badashobora kuvugana nako kubera ngo bamuhaye babuze ko umutaye kandi bazi yuko niwo mutaye bamushize ko ari umutaye utagira ifatiro jewe ngaho turahahurije ko nabikubwiye jewe mvuga nti il faut promouvoir le débat d'idées igihugu ahantu hose abantu batemera kuvugana biba bingorane ivyo kandi herezo ryavyo nukuzovugana abantu kuzovugana ivyo jewe ndabivuga umuntu avyanka bishaka akavyemera atashatse ntavyemere singoma ngo ivyo mvuze je mvuga uko niyumvira nuko ndabibona kubona urumva hari ni paradoxe mugabo ndakubwiye nti dufise ikibazo cyo ko tugwaye urumva twiko tuvuga ibya 2015 mugabo navuze ko meme avant indépendance murazi ko habaye ibiba no après l'indépendance excusez-moi na dufatiye duhereye kuri mwambutsa n'ibindi navuze ko chaque 10 ans il y a une crise mugabo nuko mbekere la vraie cause kuko bijya nivyo bikomeye cyane handi hoho ubu munsi hari impunzi navuze otandofwa abarundi bari hanze ngo nivyo harabatashe mugabo abandi bari hanze mwibaza ko igihugu gishobora kugira amahoro ngo abantu baje ngaho baryame basinzire bafungure ngo hari abantu bari bashobora kuza mu gihugu ivyo ntibishoboka tuba turihenda ibi rero twese tukwiye kubona ikibazo dufise mugabo kubera dusomesha amaso atandukanye tukumvisha amaso atandukanye je mena ko ari yo ngorane rero mu ncamake jewe niyumvira yuko kugira ngo dushobore gukira umuntu azogende mu mahanga hujya ko muri Senegal n'ahandi agiye gukora akazi adahunze hariho intambwe tugomba gutera twese abari n'abari mu gihugu si cyane abitwa ko batwara kuko hariho logique nabonye iyo bamwe bariko butegetsi bacha bitwa bakunda igihugu iyo bamwe bariko barabugwanye bacha bitwa bansi b'igihugu iyo logique tutarayivamwe ngo tuyivemwo twese tubone umuntu avuze bidashaka atacha yitwa necessaire mwasi w'igihugu je ndabona ko bizotukora ko twavaza burya niyo ngone dufise niyo personnellement nivyo mbona mbabarire mvuze byinshi mugabo nagomba kuvuga nyunge ko nabaza Gabriel urakoze Gabriel ufyiri ku ntererano yawe ushikirije
nibaza yuko ivyo bihe vya 2015 bariko baravuga uri mu babikurikiranye co kimwe n'abandi bose twebwe. Reka ari umuntu agira afata ijambo ariko ari abantu basabye ijambo imbere yanyu mwe mwamaze gufata ijambo bwa mbere nakurikiza urutonde tuje kuri ndondeza amangetegeta hama tuje tuja kubitwa Rupande koma Masari kara bo reka bashikiza icingiro cabo uko bavyumva murakoze. Ndondeza uratwumva? Ndabumva Gabriel mwo kugara mikro duga kwijana. Nariko ndasaba Gabriel yogare mikro kugira ntibigira ama echo. Murakoze Gordia. Nibibona ko mikro yanje yugayega. Mikro yiwe yugaye. Okay, ngira ni X yasubire kunyura boreka. Ntigishobotse kuva Trump yijeko. Gordia d'abord wakoze gutegura ino space byanderanjije gato ariko ndumva neza la logique vraiment ya space yindi ya monetarisation hariko havugirwa ibintu bibabaza cyane gose. Je mfata yuko ino space yindi wagize yoba yari nka safe space kuba ariko barababazwa n'ivyo ariko biravugirwa. Jewe bivanye n'amasaha yaho ntumbereye nashitse ntevye no kwiga space amasaha bayigira ko namashika bigira bihere kuko sinshobora kuzinduka mu gatondo muri weekend ngongiye kumviriza monetarisation ariko ivyo nahumviye nanjewe byanteye amakenga menshi byanteye amakenga cyane kuko harabamwo ibintu byo tourna le couteau dans la plaie yugucumitana kandi bidakenewe. Je binyereka yuko bataba bagombye kubaka. Bon naciye ntakara kubera yuko naguma nteza kuzandaza ngaha nsubira hariya ariko anyway je ndarota yuko haba ama space menshi wavuze ngo amenyera ibintu byo kugurura ama space kumeza nta numwe yabivukiyemo twese nibishasha kuri twebwe. Kandi you're doing great. You're doing great. Nejo bundi uzokugura ama space n'abandi mwese muri ngaha aye bamenye yuko ufise X nk'abandi bose ntibisaba yuko uba ufise yabaye verified cyangwa umuntu wese arafise uruhusha rwo kugura space akavuga akaganira n'abantu bamwitavye ibyo abashaka yuko bavugana. Abarundi twaraniganywe ijambo cyane gose ku buryo ubu uye n'umwanya wo kwibohora kandi umurundi wese agatahura yuko ino X iradufasha kwibohora twese. Donc wumvise ariko havuga ibintu wowe ukumva ntibishaka nawe ugurura iyindi uhamagare uhure n'abandi bavuga ibyo mushaka kandi je mbona ari ibintu byo kwankoraja. Hazogera igihe ibyiyumviro byiza aba ari byo bikwega abantu tubyizera kuko uko ano matekinoloji aboneka hari igihe usanga hari ibihugu bindi usanga finalement hariho abantu atari bo bafite ibyiyumviro byiza ariko ugasanga nibo bariko barakurikirwa. Ariko tuzogerageza ibintu byose ni ukugerageza kurwana ariko tukagwanira yuko atawimanwa ijambo. Ico ni ikintu ca mbere nagomba kuvuga. Nagiye nanje hariya basha ubundi narinzi ko ntazosubira kuja gusaba ijambo ariko nanje hageze igihe biranyanka ndasaba ijambo barimpaye barinje barantinza baraha ijambo abandi bantu babiri bamaze igihe kinini nyavrama bariko baravuga. Hariho nk'uwavuze imbere yanje wongera ngo yavuze nka 20 minutes adahagarika. Ikibazo cya mbere nashitse mbaza nti mbega ama règle ya space ni gute uno munsi kuko irya mbere banyimye ijambo bavuga ngo abantu bavuga ngo 2 minutes gusa evi nambarira ati vuga nta ukwima ijambo uraza kuvuga gushika icyumviro cyawe gishikirize ariko siko byagenze kuko très vite ijambo najyatswe ushiye manca ndanamanurwa kandi atari byo kuvuga ngo nariko ndatukanurwa nariko nanje ndagerageza kuba diplomate. Abandi ngo bagira bacira ko mikro we ntibigeze bagukupira ngo ubwane na mikro
babingiriye ngitangura hariho ujya ambassadeur Terence yagomba avuga ngo ntanyumva nkamubara Evine timubwire nyene ibyuma bimeze bya X arashobora kumanuka hanyuma akagaruka muri space ariko byatevye barandeka ndavuga yanciriyemo nka 4-5 ariko arateba arava muri space aragaruka ariko ntanguye kuvuga sinamaze n'umwanya munininya bari batanguye kunyihutisha hagarika umwanya uragiye twumva abandi nta n'iminota ngira ngo 3-4 nari mvuze arambarira ati turaguhaye iminota 2 ya nyuma ndabifata iminota 2 ya nyuma ndababwira ati ikintu conyene kindyohera nuko kandi nico nagomba kubibutsa ndavuga ati ubu turi à l'ère ya technologie space yari recorded ndavuga ati ibyo muvuga byose mumenye ko nabuzukuruza banyu bazovyumva hazobaho umuntu azoba acibuka ibyo mwavuze azobibabwira donc ubu tugeze mu gihe duteza gutahura yuko ibintu byose uvuze ibintu byose uri kuravuga uvugira kora n'amateknoloji nubwo uri kuvuga kugira urondeze decret nubwo uri kuvuga kugira ngo ukingira agatwe kawe umenye neza yuko biriko biraba recorded kandi nta muntu azovyibagira jewe ijambo nariko ndababarira nti ntimwihende hariho impamvu CNDD-FDD abantu bagiye hamwe bakavuga ngo baragiye mu ishamba hariho icyari gitumye babayeho nabi uko babona yuko ari nabi uko babona ko bacinyizwa uko bagira iki nabo bamenye neza yuko bakoze la même chose kandi bariko bakora la même chose abarundi n'abantu nk'abandi bose nta muntu n'umwe wo kwisi azokwemera kuguma hanze y'igihugu ciwe bazogerageza kubakuraho bari bafise choix yo gukora vyiza ariko bacagura gukora bibi bacagura kubaho bibagira n'icabazanye n'igituma bagiye mw'ishamba nabo nyene bashima kuzibira amatwi bavuze bariko baricwa bakazibira amatwi bavuze abanyepolitiki bariko barabuzwa bariko baraburagizwa kugira bahure n'abantu babo bakazibira amatwi bumvise amamedia ahiye abajournaliste barenga 200 abaactiviste bahunga bakazibira amatwi bakaza bakavuga ngo urumva ngo uye nka jewe ndondeza ngo urumva ngo je ndiko ndacafuza igihugu ngo je ndi umwasi w'igihugu bakibagira bakazibira cerveau bakibagira kuja kubaza bakuru babo abavyeyi babo ati mbega hajya bobo igihe bari mu buhungiro bariko barahayagiza ubutegetsi bwari buhari ico gihe nta murundi yanka uburundi aba akivuga uburundi nta muntu n'umwe afite obligation yo kuguma avuga uburundi umuntu wese nubwo aba ari hanze aramutse avuga uburundi aba ariko aragaragaza yuko uburundi akibufise ko intérêt umuntu yoshoboye kugenda akikawusha akaraba ibintu vyiwe kuko aha twaje kw'isi aha ntitwaje kw'isi gukunda uburundi twaje kw'isi kubaho agahugu k'i Burundi ni gato cyane rwose kw'isi ku buryo umuntu yoshobora kwangara akagenda ahandi hantu akabaho kandi akabaho ubuzima bwiwe akazonavyara akazoronka n'abuzukuruza akikura ku Burundi agafata ubundi bwene gihugu akazobaho nk'umuntu wo muri ico gihugu donc iyo bahubwo umuntu araba arinze niyo ari mu mahanga akaza akagira ama space akaja hamwe n'abarundi bakavugana ku Burundi aba ariko agaragaza ko akunda Uburundi kudakunda Uburundi kudakunda inzego ziri ku butegetsi kudashigikira ibyo baba bariko barakora ntibigaragaza ko mu Burundi noneho kuvuga ati abantu bariko baricwa inzego z'igihugu zihumirije ahubwo misinyi yo gukunda Burundi kuvuga ati abantu bariko bariba ama companies y'igihugu bariko barabuza gukora abantu bagomba kubaka igihugu bakagomba gushira imbere inda zabo misinyi yo kwerekana yuko ukunda igihugu cy'u Burundi bobo barashobora kuvuga ibyo bashaka ikintu conyene baba bariko baragaragaza ni amnesie selective baba bafise ni ukuvuga ko nabo nyene baba bariko bariyibagiza iyo bavuye kandi burya utazi iyo wavuye ntumushobora kumenya niyo uzoja ntushobora no kubaka niyo uzoja
aha rero ncangaruka ku bintu nariko ndumva numvira ngaha aya hari abantu barasaba abarundi bararusha abarundi turarushe n'intwaro mbi turarushe n'ubwicanyi turarushe n'intwaro zikreya umengo na mamashini yo gukreya impunzi abarundi bakagorerwa hanze y'igihugu si ku ntwaro y'abasende DFDD gusa kuva Burundi bwikukira hariho ariko arabivuga ati nta imyaka irahera hakavuka impunzi shasha imyaka igahera hagahunga abandi bashasha imyaka igahera hagahunga abandi bashasha ubu uye muri 2024 jewe aho ngeza gutahura ndavuga nti aba bantu bariko baravuga ati dushaka guhindura ibintu biriko biraba i Burundi ndumva no bahamagarira kuvuga ati duhindure intwaro mbi uko ziza zisa zose tuzanke tuzamagane nayo handi hamwe ari abantu bavuga ngo baraje guhindura ibintu mu Burundi bega uraza amakudeta yabaye umupresident hakaza akagwika abantu bavuga ngo barakuyeho president kanaka ngo kubera ariko atwara nabi nabo bakaza bakabivyonga hakaza abandi bati turakuyeho president kana n'intwaro ya cane nuko nyene yavuyeho ntibirahera ntibirahinduka hamari abantu bavuga ngo intwaro nimbi ngo dukeneye kuyihindura bakaza bakagwana kugira bayihindure umugabo kubwanje ndabona umenga hariho kutagomba gutahura ikibazo nyamukuru aho kiba gihagaze kubera yuko gukuraho intwaro gukuraho CNDD-FDD je kubwanje aho ngeza gutahura CNDD-FDD si umugambo ukomeye ntibari ku butegetsi ngo kubera yuko bakomeye bafite strategie zikomeye bafite igisoda gikomeye ntushobora kugira igisoda utagira igitoro nta gitoro bafise ntibariko baragaburira n'abasoda babo inzara irabishe nabo nizo mbonera kure baba bariko baravuga baragwana bashonje jeja ntwaro sindayibona nk'intwaro ikomeye ahubwo ndayibona nk'intwaro ikomezwa muti ikomezwa kubera iki ikomezwa mu kungene abagomba kuyikuraho novuga ati nabo baragoyagoye tugoyagoye kubera iki tugoyagoye kubera umuco uturimwo usa n'umuco uri mu Burundi ivyo navyo jewe nkavuga nti ntidushobora gukuraho intwaro mbi turiko na twebwe tuba dufise nyamuco nyene kuko turayikuraho hanyuma ibintu bigakomera hanyuma iyindi myaka 10 turayikuraho bikavyara impunzi hanyuma iyindi myaka 10 hakavuka n'izindi mpunzi bikazogenda gutyo nyene nkuko vyamye imbere nibimere ko n'ubu imyaka yose mais il faut briser le cycle je mpamagarira abantu turi hanze abantu tuba tuvuga duti tugomba gukuraho iyo ntwaro ya CNDD-FDD ndaduhamagarira kwiga kumenya kahise k'igihugu kumenya mbega byagiye birapfira hehe kumenya mbega abo bantu bose bagombye guhindura ibintu kugira ngo bimere neza bananirirwa hehe ivyo oye ubishobora ikintu biza kugushoboza nukurema muri wewe nyene umuco mushasha urimwo accountability ikintu cishe igihugu c'u Burundi nuko nta accountability nimwe ihari nuko abantu hama hari akagwi gato n'akagwi gato ikica ibintu mugabo hagaca habaho umugwi munininya w'abantu irumve ko banja tuyaga bamwe batayagira batware bamwe baba bavuga bati ndabizi ariko ndahoze ninaramuka ndabivuze birankorako biramena itama reka nkingire nikingire jewe nyene ndabizi ko hajya harimo amakosa ariko reka ntituyavuge ugasanga wafete nawe baba ariko nuko umuntu duharuye ijya special yo kuvuga ngo tugaruke ku byabaye 2015 duharuye kuva muri 2015 gushika muri 2024 ndabaza murabona mu bantu baba bariko baragwanya iyo ntwaro umuco wa accountability waratwinjiyemo kuko uzoteza kutwinjiramwo usumbe ukungene uhari Burundi
nibyo bizovyara abantu dushobora kwizera, nibyo bizovyara n'abantu bashobora kuvuga bati hariho abantu bashobora kunja inyuma. Turavuga ngo dutange amahera, ngo dutubwire ikintu, mugabo hageze kuvuga ati accountability mu gihe no mu baba bariko baragwanya inzego z'i Burundi, accountability bisigura urwanko, bigisigura ishari, bigisigura yuko ubajije ikintu ugomba kumuremplacer, bigisigura je ndabona nka space ngo tuganire ku bintu bya 2015. Mbega muri twebwe nyene twari mwibarabara, muri twebwe nyene twari impliqué, ubu turi impunzi, ibintu bya 2015 turemera na twebwe nyene kubiganirako, turemera kubivuga ko kugira ngo nimba hariho ibintu bitagenze neza tubivuge, turemera kubiganirako, canke n'igihute tutinya gukora ko kugira ngo kugira habiki. None mu gihe natwe tuba tugomba kuba dufise la même culture, nk'iyo culture nyene iri kirica igihugu, duhindura iki exactement? Duhindura iki ubu uye tuvuze ati kuva muri 2015 gushika muri 2024 tugenda turaraba imigwi ukungene yagiye iravuka, yasambuwe gute, tubiganireko, hanyuma ababa bariko byitwa yuko bakoze amakosa tuvuge duti baraciriwe umukenke nk'uko byategerezwa. Aba bariko baragira kubera ko accountability si ukwisamburirako namba, ahubwo accountability niza kudufasha kubaka. Mugabo mu gihe tuba turi kumwe n'abantu ngo tugiye ngo guhindura intwaro mbi iri Burundi, hanyuma baba bariko baragira amafuti hagati yacu, uco tuvuga ngo reka tubifukire n'abandi ntibaze kubimenya, n'abandi ntihagire ico babimenya, uyo muntu araheba akagenda. Je maze iminsi nihonda konti yuko imyaka iriko iragenda ba ubu uye tuba twicaranye ngaha kuri X n'abantu bafise 20 ans 25 ans, abo twita ngo nugwaruka, hari ibintu nyene tuba turiko turaganira nabo nyene, I'm sorry, they gonna be lost, bazoba lost. Hari ibintu bitavugwa, hari ibintu bitavugwa. Je ndavuga rero twe nimba tugomba guhindura intwaro mbi y'e Burundi, pour résumer, il faut que twigishanya, il faut que dushiraho umuco wa accountability, il faut que dushiraho umuco wa une justice démocratique même hagati yacu, il faut que dushiraho umuco wo gushiramwo ubwenge creativité mu bintu tuba turiko turakora. Il faut que dushiramwo umuco w'agaciro, agateka k'abantu, agateka k'ivyo tuba turiko turakora, agateka hagati yacu nyene. Ivyo bintu nivyatudugamwo bizovyara les leaders dushobora kuja inyuma, hanyuma bagahindura abo ba leader. Niyo esprit yaduga CNDD-FDD izoba ifise 24 heures izoca ihava, kubera yuko nayo nyene ntaco yubakiyeko, abayirimwo bo nyene nabo nyene bafise ubwoba, batewe ubwoba nka twebwe nabo nyene. Hari wabivuze nk'ati none sibo batanga amakuru, sibo bavuga ibiba biriko biraba byose, bababaye co kimwe nk'abandi, nabo nyene bafashwe en otage nako kagwi gatoya. Murakoze. Urakoze cyane Ndondiza ku ntererano zawe. Bo imbabazi umwana arikara dobo wariko uravuga ikintu cangoze ko candikira ca accountability mu mpande zose, atakuraba uruhande rucanke ruriya. Nibaza c'est vrai ni ikintu gikomeye categezwa kuja mu ngiro, aho ikiri kintu ukunda kugaruka ko kijanye no gucira umukenke la sanction traditionnelle y'abarundi, kandi yari ikomeye cyane, yari ifise impact ikomeye. Ivyo byose je personnellement turabihuriza ko kubijanye n'ivya baburi nyamitwe, ugiye muri logique yabo mu majambo make ugiye muri logique yabo, donc ivyo bagira biratahurika, na argument nimwe bagifise 2005
24 et 19 ans. Le bilan est sombre et très lourd. Le bilan est iriko amaraso menshi, iriko ububeshi bwinshi, ubusuma bwinshi. Rero nibaza ko bigoye ko bagiye kuja guha ijambo abantu bose bakaba demokrate. Nibaza ko ivyo bibazo atanyishu nimwe babifitiye nayo bibazo bafise, bivuga yuko nta yindi shwa nimwe bofata atari iyo yuko kugerageza guhunga ibibazo. Hanyuma ikindi naco nukumva ko nabo baba bakeneye ko baraba ko boguma mu banezereza ubwo butegetsi. Nka buri nyamitwe ariko arereka inzego za communication ziri Bujumbura ko ataco zimaze, yuko ari we wenyine ari efficace nkuko yabikoze muri 2015 kwa Nkurunziza. Bo intambara ya buri nyamitwe ifise intumbero nyinshi, hari meme en combat interne. Urabona ko igihugu gifise inzego zose, gifise umuvugizi w'umukuru w'igihugu, umuvugizi wa leta, umuvugizi w'ubushikiranganje bwose, usanga aba ambassadeurs bangahe nibo bari ngaho ariko bigisha changement de mentalité. Des fois muri contexte nk'iyi biba bifite ico bisigura. Hariho uwitwa Landry yasavye ijambo n'uwitwa Mayo, nibaza ko abo bahejeje. Twagaruka muri panere yatanguye, ndabona Mwambutsa, nkabona Philbert, boheza bakagira icyo bashikiriye, donc une réaction imbere yo kuraba ko space tuyugara canke yuko ibandanye. Murakoze. Yego murakoze Godier kuma ijambo. Ndaramukije mwebwe n'abari ngaho bose utwumviriza, nibaze ko mukomeye. Ngira ko ndabashimira nuko mwatunganyije no space, kuko nanje nakurikiye ijya yindi yabaye ku muhingamo. Ndumva akahinda n'akabaro kenshi y'ivyo ariko biravugwa, kuko je novuga ko ari ugushinyaguriza les victimes, gukora mu gisebe abantu bakozwe ko n'ivya 15. Kandi ku ruhande rumwe ntibitangaje, kuko abayiteguye n'abariko barabivugiramwo usanga bamwe bashobora kuba babisemo uruhara. Kubw'ivyo rero bakaba bashaka kubandanya bashira imbere ivyo batanguye. No musi uraboneka ko inyuma y'imyaka 9 ntibahinduye imvugo, ko bavuga niko bavuga. Kandi novuga yuko wagize neza kwita gutya ati mensonge, je no kongera ko nti manipulation. Buryo kimwe mu mapilier de yakagwi gatwaye igihugu no munsi harimo ububeshi, harimo kwifatira abantu kabagira nk'ibijuju, nkaca nongera ko intimidation hamwe na oppression. Voilà, ce sont les 4 piliers du régime CNDD-FDD no munsi zikoreshwa kugira ngo bagumize abantu mu gacerere, mu bukene, mu bwoba, mu kujugumira, ntihagire n'uwubahuka kugira icavuze, naho baba babaye, naho baba babajwe, naho baba wiciye wawe, naho ushaka kugandara cyangwa guserura iciyumviro, bavugira ngo ziba hora, ivyo ntubivuga. Ivyo rero uko batanguye babikora niko bakibikora. Kandi ico novuga nti ahubwo bakoze igitangaje nuko ntiyo muntu yoce agira umwizera ati bariko baratamura guhinduka, mugabo bajya abantu ntibahinduka. Ico novugira ko ca kabiri nuko ugiye kuraba hari ariko aravuga ati umenga baravuze imbere yanje ati byo mugambwe ntukomeye. Nivyo byo mugambwe ntukomeye, harakagwi gatoyi gusa gafashwe en otage et le parti et le pays. Abasesangura n'abandi bavuze kubica hirya no hino baramaze kuvyerekana cane bivugwa n'abawukozemo. Ari gihe rimwe twumva amakuru cane uhabwa n'abahoze muri urya mugambwe no munsi batakirimo, bitandukanyije nayo kuba ivyabaye muri 15. Barakubwira yuko hari akagwi gatoyi cane, ushobora gusanga ari nk'abantu batarenga 10 canke 15 aribo bica bagakiza. Rero sinzi ko abantu 10-15 bananiye igihugu cyose miliyoni 13 kugira ngo bagire ico bakoreye ko canke bahindura. Ikindi ca kabiri nuvuga Godier, nigeze kumva bariko baravuga ujya mu ashaka kuvuga mizina, ujye nyene ariko aravuga twashitse ngahanye, avuga ngo izi space ngo naco zimaze, ngo d'ailleurs ngo zivugiramwo ngo abantu ngo une infime partie ngo ari hanze, ngo ibinye ngo naco bihindura igihugu cyose kiratandukanye. Ko nanje yaciye nibaza kibazo igeneye ko ndavyumva kuki ataco zimaze
tubona yuko kuva mu kwezi kwa gatandatu cyangwa kw'indwi n'aba ntihenze bahagurikiye ama space novuga kundwi muzorabe presque chaque semaine chaque weekend bari muri za space za mentalisation hamwe no muzi nkaca ngaruka nkavuga nti inyuma yuko bahamagaye bariko baragira ivy'ubutunzi abubaka isoko abari mu bakozi b'Imana n'ibindi d'emblée d'un coup on refait on ramène à la surface la question de 2015 parce que c'est une question centrale dans l'histoire récente du pays c'est un événement clé déterminant ishobora gutuma ibintu bigenda iburyo canke ibubamfu barabonye yuko naho bovuga jema ndabivuga naho bovuga ivy'ubutunzi vision entrepreneuriat investissement amazu meza ariko arubakwa ama projet meza yatanguwe n'ibindi utaje kino kintu n'ikibazo c'umunsi nuko hariyo n'ibindi bibazo by'imizi ariko iki ni kibazo nyamukuru mugabo ikiri muri kahise kavu l'histoire récente du pays udakiri incontournable gushaka gukora ibindi vyose utari kuravuga 2015 uburi kuribesha uri kuri digadiga byarashize naho ubonyene mu bari inzego zikuru ntashaze kuvuga umushikiranganje wa mbere aza kwemera yuko parmi les causes de la crise de carburant ivya 2015 birimo none usigura gute kushaka kubirenza kuri ho rw'amazi ukavyiyobagiza ukavyirengagiza ngo reka tuvuge ibindi ngo tuvuge ivyubaka ngo tuvuge ivy'amavision vy'amabarabara n'ivy'amazaduga n'ivyo gusanura isoko utavuze ivya 15 rero nibaza yuko bashobora kuba nabo ari umuntu sinamuzi ariko amazi imisi ategura ibintu vy'irikara nibaza ko ari mu bihugu vya Amerika canke vya Canada ko bikunda kuba mwijoro nawe yarafise umurindi udasanzwe imisi yeze yaragize ama space amara amasaha 3 irigaranye naho abantu baganira bisanzuye haravugwa ko ibintu byinshi nibaza ko rero kubera nyine yutanze mikro ku barundi mwese arashikiriza icubiro cewe kandi barisanzura no mayira ikiza cayo nuko sinkaya amaradiyo bazimya sihazi ntukupa frequence cyangwa ugirene uzimya ngaho kugura ikimenyamenye nuko hajya harabu imwijambo ariko no munsi ngaho ariko arihabwa kandi batari ko arabaciramo ico ni ikintu cyo kumenya kandi nibaza yuko naho bashobora kuba batavyemera ibiganiro nk'ibi bihurirwamo bose imice yose mu butandukane bwacu ibi biraba jeune biraba mettre à l'aise parce que bashaka gukontrola le narratif bashaka gukontrola le message qui sort bashaka gukontrola ibivugwa bashaka ivyo bavuga abarundi bose bari byo bumva ariko nibikunde izi space no munsi non seulement ziba enregistrer zirashobora gutangwa no kuyindi mihora ngurukana bumenyi atari x gusa bisigura yuko nawe ukoresha yindi uno munsi abantu bashobora kumva ivyumviro bitandukanye bivugwa ibi rero ni ibintu bibashira novuga mu bwoba gato isha gatatu nshaka kure nyarutsa nuko hari ikintu bihenda kwibaza yuko ibi bintu ari ibintu bya elite donc abantu bize abantu bagirane rimwe ari gihe aba de la classe politique yibagira ko dans chaque pays hari ico bita la majorité silencieuse nibajya abarundi benshi kumbure nivyo bashobora kuba badafise telefone ntibagire internet ntibagire amatara ntibashobore no gufata ijambo ngaha yamara hari ivyo babona bakagaya hari ivyo babona bo nyine bakabona ko ibintu bitagenda neza reka ndabaho utururo tubiri cengaruka no mu tururo twavuga mu mwaka wa 2015 kwa ivyo turiko turavuga muri commune Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi ni hari hafi mu Gisuru igihe bijya vya 13 bibaye hariho abantu bari mu myiyerekano murabika ko hariko haraba campagne electorale ntiyari imyiyerekano yari imyamamazo pardon imyamamazo y'amatora ya gihe bumvise umenga Thierry yarigeze Jo Philbert yarigeze kuvuga ibintu byabaye mu Kinama mumenya ko byabaye mu gihugu cyose ico gihe hari mu Ruyiga bavuga ati ahantu hari reculé ni hafi ya frontière ya Tanzania n'ibiki abantu bari mu myamamazo ya CNDD-FDD bakicumva ijya nkuru yaciye kuri radio Isanganiro ikintu bakoze bakuye ubupira bwabo bambara bw'umugambwe bimbi binogo barazika ubwo bupira bari bambaye ajya ama t-shirt donc yagize umugambwe aba yatanzwe bimvi binogo ubwo nyene n'amasuka sizi no yavuye barahamba izo t-shirt baca bagenda guhurira hamwe bari bafise akanoti bahana gacupa berekana umunezero wabo icya kabiri muri meri ya Bujumbura ajya mu Kamenge kuri Gare du Nord ivyo ni ibintu jewe switemo yavyo igihe bihindukiye itariki 15 bumvise ko umukuru w'igihugu ico gihe Nkurunziza ariko aramanuka yaciye RN1 ageze Bujumbura abantu bari mu Kamenge
kubera batari sur 100% y'ibiriko biraba kuko urabona hirya harabaye une très grande guerre médiatique yamaze iminsi 48 heures harimwo no twanditse ngaha muri no titre no space. Abantu bavuga ati ibi bintu biragoye, ibintu byo mu Burundi biragoye, ntumenye iyo bihindukira bija, reka twugende twipanze gutya, twambare agapira munsi y'ishati canke y'umupira canke ikoti canke igitenge, tugende twambaye neutre impuzu iri hejuru ibifuka, nitwasanga arivyo, nitwasanga yatahutse duca tuzikura, tukure umupira wo hejuru twerekane ko tumushigikiye, nitwasanga atari ivyo naho tuguma gutya nyene, nta numwe aza kumenya ikiri ku mutima. Ico cyatse kuvuga ni iki, uno munsi turabona abantu benshi badashobora kuvuga, badashobora kuzanga, badashobora kugirana, ariko umurundi asanzwe, reka tuvuge umwigisha kuri iyo lise nyene ya Nyabitsinda hariya canke umuvuzi, reka mbere n'umurimo, arashobora kuvuga ati igihe CNDD-FDD yafata ubutegetsi, igiciro c'ifumbire, reka tuvuge ibintu abarundi basanzwe bakoresha, igiciro c'ifumbire carangahe, twayironka gute, uno munsi ifumbire geze gute, tuji Bujumbura, umuntu ashobora kuvuga ati jewe ico gihe ni déplacer ku mahera 200, uno munsi ni déplacer ku 500 canke 1000. Ivyisuka rero ntawe bigaruka ko mwese murabizi kandi muravyumva. Iritiro y'igitoro ntavuze ni dollar je nibuka ko CNDD-FDD ifata igihugu yari kuri 1200 1300, 2015 yari igeze mu 2000 arenga gato, n'umunsi igeze ku bihumbi. Ayo n'ama indicateur clé akora ko umuntu wari wese akabona yuko ubuzima canke la gouvernance du pays uko yifashe kumeze neza canke itameze nabi. Ivyo ni ibintu comment dire objectif utarinze kuja mu sentiment politique ngo uvuge ibi canke biriya, ivyo ni ibintu bigaragara bikora ku muntu wari wese. Ndangiza rero munkundiye novuga iki, hari wigeze kuvuga umenga ari jonye nahamagara abantu kuja hamwe gusenyera ku mugozi umwe, kandi byavuzwe kenshi nandi ndabishigikiye cyane. Nibaza ko nabari abashaka un changement positif et durable mu gihugu hageze akanya karageze n'yabatwa n'ikatarengeranye yuko abantu bikubita gashi bakamenya ko atawundi muti atari ukuja hamwe. Hari ikintu bavuga mu Congereza ngo the people united will never be defeated. Abantu bari hamwe ntibazokugira baneshwa, bari bagira nitwaba uko tuvyemenanye yuko ari i Burundi uno munsi gufashwe mpiri n'agatsiko, abantu baki atari na benshi. Hari gihe umuntu avuga CNDD-FDD akibaza ngo basendede bose ni babi canke oya. CNDD-FDD nako gatsiko extrêmement minoritaire qui se compte sur les bouts des doigts, qui ont pris en otage et qui continuent de prendre en otage tout le pays. Il faut ko nk'ivyo bimenyekanwa bikamenywa kugira ngo bisigurwe yuko c'est ça le problème, c'est ça qu'il faut changer. C'est pas juste les individus, mais c'est le système en soi yagiye yigishwa no musikiri kwizi myaka 200 ngo qu'il faut déconstruire uciye mapilier. Hama novuga nti l'espace mu isanzwe mu kugira un bon plan canke une bonne stratégie ni intango aho ni nka consultation populaire. Nahantu urabona ngaha ni ibintu vyuguruwe bose, twese turaza, mwese akavuga iciro ciwe, Ndondeza akavuga, Claude akavuga, Chantal akavuga n'abandi, ariko hategerezwa kubonamwo imboneza. Iki ni ikintu gihambaye cyane, abantu bamaze kumva ibi vyose kandi mu butandukane gaca abantu bavuga ati ibi vyumviro bimaze iminsi bivuga ama space no munsi agira kwize hafi imyaka 2. Naba nibuka neza abantu batanguye kwijukira gukoresha no muhora, abantu ivyumviro bimaze gushikwa ni vyinshi cyane, naho vyinshi biri recorded ntawoza kubisubiramo mu biza amaspace amajana ngaha amaze guca ngaha, ngari ivyumviro bikuru bimaze guseruka. Ivyo rero akabona abantu bimboneza baca bitwara ahandi hantu ku yindi niveau, bakavyaprofundisa, bakabija mu mitsi, bakavyiga, bakagira rero nico bashikirije canke nico nikivamwo kijana application kugira ngo ibintu bihinduke. Tumenye yuko space sumuti w'ibibazo bifise. Space ni espace libre d'expression de consultation, mais hategerezwa kuba ahandi hantu hameze nka laboratoire canke akabigati k'abantu bake bashobora kugirane guca bafata ivyo bibazo n'ivyumviro bitandukanye byashikirijwe, bakabija mu mitsi, bakaja kuvyaprofondisa, hama bakazogaruka bagira restitution canke bagatikiye muzi n'amakuru umugambi watanguye, kampanye yatanguye canke tugiye gukora ibi nibi, kandi abantu bose bakavyumvamo kuko bazovuga ati kumbe yamajambo twavuze. Hari waravuze ati c'est pas évident ko muri weekend umuntu afata amasaha 2 canke 3. Effectivement c'est pas évident, c'est pas du tout évident ko umuntu ashobora gufata
weekend murabizi ejo ni kuwa mbere twese tuko tugura indwi nshasha no munsi ugiye gutangura w'akazi ariko abantu baba bafashe akano kajyo gufata amasaha 2 3 4 baganira ivyimviro vyabo ntibigende gutyo ko nibaza ko kuba natwe tuba duhemukiye abahora batwumviza n'abadukurikira bose igihe ko bari kuvuga gusa ucumenga ni thérapie canke ni rigara yo kuvuga pour parler mais il doit y avoir des actions qui suivent ivyumviro bitandukanye kandi kenshi abari vyiza bavyashikirijwe nuko rero nsubiye kubashimira ko mwatumanye kino ganiro nshimira na bose baje hano tukaganira ndabifuza no gutangura n'izindi tugiye gutangura ejo murakoze. Merci sana Landry pour ton intervention. Gordiani atwemerera hari abantu bashasha bari baduze nka Meya na Jean-Claude B batari bwavuge na Chantal je pense. Meya itakuwawe. Meya justement Meya na Friday na the Friday. Na the Friday na Jean-Claude B. Imbere guca n'ijambo abantu merci beaucoup. Good. Okay. Murakoze cyane. Ijambo kubera araho tutabona ijambo ariko dutombeye tubonye aho dushobora kuribona tukavuga natwe kandi tunabashimira cyane abakuru muri itanga turabizi umwanya bitwara kuganira ama space nukuri ibi bintu birakenewe ahubwo kutabikora nibwo bavuga ababanyi n'abavanga nibwo bugwari kutabikora nibyo bibi kuko mu Burundi mumenye neza hari akantu kavuga ngo iryo gora ndakwereke abarundi baragoye muranyumva ego Meya turakumva neza yego navuga ati ibi kutabikora ahubwo nibyo bibi iyi niyo ishobora kuba intango y'ibintu byose bavuga ati no reka izo leta zumve ko hariho abantu banyotewe bumva ko bakeneye ishanjuma jewe mumbabarire notamare iwacu turazinanye jewe navuze ati jewe nta leta y'abanyeshyamba izova intwari jewe bakikomeje ku butegetsi ndandiruka jewe nirutse leta hano unyirukanye icyo gihe ariko ivyabaye byose bya 2015 2010 narabikurikirana ariko bavuga ati no aba bantu bajya abantu bambika abantu bafatigera imodoka itagira ubwoko bagakora impuzu abantu bakabica bakabashyira mu ibarabara abo nabo no gutwara igihugu koko so ndazi na hano barimo bavyumve ikintu dukwiye gukora cyonyene ni ukwerekana yuko dukeneye changement noneho jewe nk'abantu bavuga ngo Burundi noneho hari amaspace amaze igihe avugwa dushimira na Superman amaze igihe akora amaspace ayakora dirende wo vendredi yitanga yayise rigara we yashatse kubyorosha ariko ni ibintu bifasha mwese muze muramwumviriza muze muraza ni ukuri n'ibintu byiza bo bose murabona abarandiri bandondeza bose muba muhari mutanga ibyiyumviro na Maxime ndababona mwese muze kabisa tujye hamwe duhana ibyumviro byubaka pani byo gusambura noneho Burundi bwabaye ikibazo ntukiri Burundi gusa Burundi bwabaye ikibazo mu karere bimwe mwabonye ko Burundi ari bugusiga buteza ingorane ahantu hose Burundi bugize ikibazo n'u Rwanda Burundi bugize ikibazo no muri Congo bugiye kwica n'abakongomani n'ivyo bintu Burundi bubona ko bujahiye nifo ko babona ko ibyo barakora n'amafuti egera mikro mayoro neza narinze tu Burundi bwabaye ikibazo mu karere ntibwabaye Burundi byasigaye nanga n'abantu bavangwa mu Burundi bavuga ati CNDD yabaye ikibazo babivuga ati ni CNDD bavuga ko Burundi bose mwiyagire yuko ari abarundi banka kuja kugwana kwica abanyarwanda muri Congo bafunzwe ibihumbi sinzi ngerageje kubikurikirana umenga barenga 1200 bafungiwe mu gasho bariko baratotezwa urumva Burundi bwabaye igicibwa je niko nobwita Burundi bufise ibibazo n'abantu bose uja kugwana muri Congo bagiye gushaka iki abanyarwanda babwira inyarwanda cyabo M23 iziriki n'abarundi bahuriye he nta n'umupaka iyo ugiye kuri Nord Kivu n'Uburundi nta naho bihurira rero nashaka kuvuga ikintu kimwe nk'uko abandi bose bagiye barabivuga notama bahigiye kubivuga ubunyene na mubisambu ibyo nari kuvuga nakagwi gatoya nakagwi ubunyene ntibangana n'abantu bajya kuri space abo bantu bariko bari iki gihugu ntibangana n'abantu bari kuri space abo bantu bari iki gihugu tuvuze ngo turahagurutse abo bantu bonyene bohunga batagira niyo bahungira abo bamwe bokwita no muri Tanganyika rero tujya hamwe turatwubaka igihugu isubire kigira ijambo no kuri isi cyatse gutwara byinshi no vuga
bizovwa muri aba space ahubwo turasa kuri space nyinshi zishoboka space menshi ashoboka kumva amaradiyo ntakibaho mu Burundi amaradiyo aduha amakuru ntakihari reka rero duvugire hano dushimire rero mask yayishyizeho ko iki kintu mu Burundi bashobora gukontrola hano ikindi nacyo ngo uvango mwiteze Wirinyamitwe none Wirinyamitwe mwashaka vugishiga yemwe sinzi umuntu nimba ari kaneza niwe yatwandikiye ngo mwagira yiki nanjye nagiyeyo ndasaba ijambo bararinye none Wirinyamitwe nyene yaje kuvuga amajambo abantu bariko barapfa Wirinyamitwe niwe yategeka ngo genda mu icabana ba cyangwa mutegera none mwashaka vuga iki cyangwa nkaruvuze neza ngo bacha babakura be na terasi ivyo niko biri ivyo niko biri kandi ubu nyene hagati yabo abadizi jewe ndababwiza ukuri ndaheruka i Burundi mu myaka 2 heze cyangwa 3 ya ni 2 n'igice je narivugana n'abari indani ubu nyene baragowe babuze uko bakora ari babandi bari nemuke ndamuke nivyo bakora gusa bategekwa naho ukabwika abantu badashitse bari kurushi ivyo rero niduhaguruke tubyamagane tubigwanye nta kintu mba nuvuga kandi murakoze cyane mubandanye ibi bintu n'ukuri turabashimira murakoze. Yes Meya, merci ku ijambo ryawe. Harakurikira The Friday. Gome murakoze. Ndabaramukije. Icyambere ndiruhukije ko finally nze ndonka ijambo. Jewe ndi kuri space kuva saa 9. Nasavye ijambo n'ukuboko kuragira. Aha niho nshoboye kurironka. Muri iriya space yindi narindimo nefuse nayo ngomba kuvuga mugabo rero reka rero nduge kwijambo simpave ntwari ntuze abandi mugabo cyane cyane ari ivyo nzi kuvuga kuko ndazi ko bariko barumviriza ngaha ivyo nari nifujije kubabarira navyo nyene ndashobora kubibikira ngaha ko mu mpaya ku kanya icambere uyu mushinga ntahejeje avuze ati Uburundi bwabaye ikibazo mu karere erega si mu karere gusa mushinga ntahe daba aba bantu baratonzesheje abarundi ku buryo nashizeho muri commentaire akantu nigeze kubona mu minsi umuntu yari kararondera umurundi ngo ashaka guha akazi n'umuntu wo mu gihugu kimwe kibanye yari kararondera umuntu ngo aha akazi ko kumutemberereza icayi nibaza ko muca mwumva ico bisigura hanyuma rero ikintu ca mbere nagomba gukompara abantu babiri ambasaderi ngo wa Burundi muri Belgique na Nyamitwe aduserukira umenga muri Ethiopia jewe nukuri numiwe umuntu yitwa Nyamitwe sinari bwamwumvirize mugabo natangajwe na niveau reka nkoresha ijambo mu mbabarire y'ubwenge akoresha kuko natangaye yerekanye ko ibaza umuntu avuga 2015 akavuga iminota 30 ataravuga ijambo ryitwa troisième manda ubu maze kwidisqualifier ko atakintu na kimwe uri kuravuga yavuze ibintu vy'amateori di complot aravuga ngo NDD ngo hari ari plan yo kuyigira aravuga ngo 2010 ngo plan yo kuyifuta ngo 2010 yuko ari bo bahamwe bibuka ingene habaye ivyitwa plan safisha hanyuma nukuri yavuze ngo ubu abarundi bavuga ngo twaraciye ubwenge manifestation ntizosubira nagira ndamubwire ko iyo ari insulte à l'intelligence abarundi n'abantu baciye ubwenge biratangaje kumva ko yita abarundi bose n'abajene ngo bari babahaye urumogi nakamara maza nagomba rero kumukompara n'umu ambassadeur w'u Burundi muri Belgique we urumva ko yanageze ahantu aravuga ko bari abantu bakira bagirizwa bataracirwa urubanza nibiki nibaza ko wewe arafise akantu k'ubwenge karuta we birashagende kanatonye ikintu rero ca kabiri nagomba kuvuga bavuze ngo abo bantu ngo nibitabe sentare ngo bavuge ariko iyo sentare ninde yoyita president de la République wenye nubwo waherutse kuvuga ko le système judiciaire y'u Burundi
icumbagira araheba aranavuga mbere ko anarize uravyumva ico kintu iyo ntuzenya iyo sentare idashobora gusekiriza seni ivyavuyemwo 2020 niyo nkunda gutanga ko akarorero 2020 sagaseseshwa rumuri barageze ahantu barabura ivyo bavuga barabuza abajournaliste ngo ntibasubire kuvuga ibiriko biraba none abo bantu bahunze bo kwita kuri songoye gutyo ni bande mu gihe n'abafashwe notama nk'uyu mu generale Cyril mwe muramwumva sha ijwi ryiwe riragiye kandi Friday sindiko ndanamubona mu uratwumva bayana hewe ntimuhave mugira nka babandi oya vraiment oya si jewe en tout cas kandi sinibaza ko rwose Chantal oya twege niyagaruka tous façon commentaire zirahari tuba. arakora kuvuga ibyashitse Friday uratwumva yagiye ntarimwe mu reka bayana yaduha ijambo Chantal ko yiza tubwira ivyo ngira ngo yari yabisabye kera namuhaye ijambo Friday yagarutse sinzi yagarutse imigumuko ngo ntituyise ngo donc nashatse kumubaza kandi ndabizi ko biramushikira burya vy'ukuri turahangayikishijwe n'izina ry'ivyo bintu vyabaye bashinga ntahe turavye ibintu vyaciye bikurikira tukaraba donc iyo ikintu kibaye tube turaba ikivamwo urungitse umwana kw'ishure mu nyuma ukabona yahavuye yitunga kuko yize urumva ni cavuyemwo birahimbaye none burya izina ry'ibintu vyabaye 2015 imigumuko ukwa abarundi turavye ibintu vyabashikiye abarundi bihumbi bateshejwe izabo ifaranga ryacu ritakigira agaciro namba ubuzima ubu twovuga ko bumeze gute abashinga amateka baherutse kubaza ivyo abanyekongo bariko baragura amazu iyo bagiye mu isoko batanga amahera porte koma sikabo abo banyekongo ni bande skenda bariko bahunga M23 abo skenda urumva ni ibintu bitangaje hanyuma nashatse kumubaza kuva 2015 iyo u Rwanda rwugawe bakugara imipaka eske nk'umunyagihugu mutoyi wo mu Cibitoke wo mu Kirundo petetre wo mu bice vya Muyinga yungukiki iyo bugaye kuko nimba vy'ukuri kwari kugara bari kugara bakabuzana Rwanda yakwiza canke bashatse kubuza ko abarundi banyarucari banciye aho batazosubira kugira turavye ibintu bijanye no kwiyunguruza donc turiko turaraba après 2015 rien ne fonctionne rien ne marche hanyuma rero intuze ingingo y'imbere y'iyanyuma rero nari nateguye conseil zitatu nagomba guha abategetsi nk'abantu mwagize imana ubu barimwe muramutswe Uburundi bwamyeho kandi buzama impanuro ya mbere aho hantu muri hari abandi gerageza ikintu kiranga umugabo ni izina size gerageza muzosige umugani mwiza nayo nimwasiga abantu bose bagira bati sitwe tubonye kandi vyaramaze kuba nukuri ndabarahiye yuko igihe kizoberekana yuko mwihenze kandi malheureusement ntaco muzoba mugikiza ica kabiri iyo turiko turaganira nk'abarundi burya abarundi umurundi ntabesha uyundi kuko abarundi turazinanye n'ubucishije hirya numvise umuntu yari yitwa ngo namwanditse ngo Maître Clémento yavuze ibintu sinzi ibintu yo bariko arasaba mu gihugu mugabo iyo turiko turaganira kuko nk'ubu biramaramaje abo ba ambassadeur nabo nyene barabatumira emwe hari umuntu aba ari umutumire maze yageraho bamutumiye akaca atangura kuvuga ngo bari abatumire bandi mwatumiye sindabashaka kandi nawe uri umutumire
ntabwo baraba hoste ntabwo barabaki n'akamaramaza. Hanyuma iyindi mpanuro ya gatatu nibiyumvire ku kintu bita ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bari hanze. Nukuri nibaba baryama bagasinzira bakumva ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bagorewe imahama bagorewe hehe bazogenda bagaherayo, kireka akahise kuba katacigisha. Hanyuma ijambo rero rya nyuma nagomba kuvuga nibyo nari nashatse kuvuga, urumva navuze nti aka kanya mu mpahere kandi agakoreshe kuvuga ivyo nari nateguye kuvuga kuko pratiquement banyimye ijambo. Rero akantu ka nyuma nari nashatse kuvuga, bavuze ngo sentare ngo yarabaye manipule ya East Africa. Nukuri nagira ndababwire ko uko kuntu bamanipira abacamanza b'i Burundi ntabwo nibaza ko ariko vyoba biri kuko nibaza ko iyi sentare ya East Africa irimo abantu abacamanza ngira bava muri ibi bihugu bindi, ni naco gituma vyabananiye nabo nyene kubamanipira. Rero turavye umuntu nico mpereje ko umuntu vy'ukuri malgré impanuro yari yahawe n'uwari umukuru w'iperereza ryiwe akamubwira le risque ya 3e manda, abantu bakuru mw'isi harimo Ban Ki-moon n'abandi, malgré impanuro z'abantu benshi les sages de ce monde bari bamuhanuye akayirengako, mu vy'ukuri mu mbabarire naho yamaze gushengera bwawo mu mbabarire nico nashatse kubabarira, uyu muntu vy'ukuri yarahemukiye igihugu, n'umuhemu yarahemukiye igihugu. Hanyuma nohanura ko n'abandi bujyanye umuntu n'umuntu twese turarengana. Uyu munsi ubuhari ejo uzobudahari, enda nitureke guhemuka kuko ivyo uronka abo bana bawe niwabura ivyo basigira ngo kuko utahemutse bazovyihigira kuko nabo n'abantu. Murakoze kuri aka kanya mu mpaye mugira amahoro. Urakoze cyane Friday ku vyiyumviro vyawe no ku mpanuro cyane ushikirije CNDD-FDD, aho basabye kugerageza gusiga izina ryiza. Sinzi ko bakibishobora, sinzi miracle bazokoresha badutangaza, ariko nibaza ko gusiga izina ryiza kuri CNDD-FDD ngira ntivyoroshe cyane, ariko kumbe impanuro zanyu bazumvise. Ibyo kuvuga yuko sentare yo mu buseruko yo mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko ya ambasaderi Ntayiraja Justin yavuze yuko yabaye manipule nk'uko n'abazungu babaye manipule. Nibaza ko barazi ukuntu bamanipira ubutungane bwabo, bamanipira apana ubutungane gusa, inzego zose z'ubuzima bw'igihugu. Burya rero uko baba babona babikora niko bonyine baca babikora. Hama kandi abo bantu urumva ni bana bafatwa sena yubahiriza ibyizwa shingiro. Tuvuze tuti mu kuvuga yuko ikiringo canke gikurikije amategeko, bo bavuga yuko bubahiriza ivyo sentare yavuze. Ivyo sentare yavuze nubwo habayemwo imvururu zikomeye, iterabwoba n'ibiki, gutebaho n'icegera ca mbere bayicegera c'umukuru wa sentare ije kubahiriza ubwiyashingiro atakomoka agire yishwe kubera yanse kwemeza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Rero bivuga rero iyo hageze ko abantu bavuga yuko ivyo sentare yavuze atari ivyo, bavuga ngo dushiraho inayishize. Iyo hageze yuko izindi sentare zisora amategeko bavuga yuko zabaye manipule, n'abantu ushobora utibaza udashobora kuronka ururimi ushobora kubabwiramo. Voilà, sinzi Leonard ko ari uwundi yasabye ijambo. Atabasabye ijambo ari abantu basabye amajambo mu bari abayinterview ba mbere, notama nabonye ego hariho Maître Dieudonné Bashirahishize, hariho na Jean Claude B yari yashitse, hama na Gabriel Rufyiri yagarutse, ariko twoha ijambo bataravuga Bashirahishize, Jean Claude B hanyuma Rufyiri akagaruka. OK. Si vous permettez. Oui, justement, dozanye Maître Bashirahishize yofata ijambo agakurikira Jean Claude, hanyuma abapaneliste aba interview bari basazwe nabo bashobora gufata ijambo mu nyungu.
Murakoze sinzi ko mu nyumva ego metre turabumva murakoze cyane ku bijanye